hari umuntu telefone yambaza ati none ko ngo hari abiyandikishije sinzi ngene yakimbagije ngo hari abantu biyandikishije ngo mu runani rw'urundi bwa bose ngo harimwo n'abashinga amateka bahorana gwasa agoba kuri batena mu gihe mugazi ibyo bibazo je sivyo njejwe oya je nzeze CNDD-FDD abo bandi nabo niba ariko baratarataza ivyabo muga turavugana hari n'abandi gize kumbaza bati mbega imborera kure ntizigitera kajagari mu gihugu naco nabajije nti ibyo nzi nayo rikari ngaha niba zitwara nta kajagari ngo kumengo hari ahantu basambura ingoro z'umugambwe canke bagafuta ivyanditseko nabwiye nti ingorane ni hamwe umuntu akota inzu ntarihe urumva umuntu akose inzu ntarihe ari gwanje ncafuta ibiriko urumva rero twaragerageje imigenderanire ni myiza turavugana n'imigambwe yose kandi na forumo y'imigambwe iraduhuza ntawo kwitwaza ngo matora nta matora yo kutera kajagari abaho ubu hoho amatora atandukanye ariko kera batera akajagari ngo kubera ngo inzego zihejeje manda ngo ntiziba zifise inguvu ega nivyo bagomba kera nico gitoma mu bwizo shingiro rya 2018 twaje tuvuga tuti umukuru w'igihugu imyaka ndwi abashinga amateka bakunze amateka inama z'amakomine imitumba imyaka 5 ubu tuzoja mu matora umukuru w'igihugu ari mu biro mu 2027 tuzoja mu matora umukuru w'igihugu inama shinga amateka ikora kwami bizosubira guhurirana mu 2055 no mu 2090 no mu 2025 mu 2060 mu 2095 niho bazozarahura amatora kubera bamwe bavuga ngo igihugu inzego ziba ziko zirakora ariko hajya mu 15 batera akajagari bavuga ati tutera akajagari ntuze manda y'abatsiga amateka ihere ntihagire ufata amategeko manda y'umukuru w'igihugu ihere igihugu gitinguvu ububasha birugaye ngubo nta n'uzomya ko turi mu matora tuzogenda nyene duca ahantu inama shinga amateka ntozeye urwego nshingwa bikorwa rwa leta uriko kazi kago nta ngorane urumva rero ntimuhave mwibaza yuko iyo turiko turaja ngo hari ngo majambo canke iki oya ibi nibisanzwe ni inama shinga amateka ubworozi bw'inkwavu bo inkwavu suva yuko bijegajega oya hariko harigwa ingene kubera abona urukwavu ugoroye nabi ubwa mbere amaraso arinjirana ubwo nyene amaraso nyira nka George arabizi hariya za Gitega consanguinite urabona urumva utagize suivi ngo umenye iyi mfizi yavyawe nande iyi nayo yavyaye gute byage urumva zimaze kwinjirana amaraso buca bujegera bujegeye buca bumererwa nabi muga ndazi yuko ibivyigwa bigeze kure aho mbere bavuga yuko zoronka ibikwavu bishobora gushitsa ibiro 9 8 9 10 bariko ravyiga neza nico gituma ahubwo turiko turapanga kugira ngo ruzoba ari ubworozi bwa high level bwo rwego hejuru bwiza cyane hanyuma tivoka ntizova iberuko yeye oya ivoka yoyo ndazi ngaha hariho n'amashira hamwe y'amavoka ari ngaha ndazi Green Gold mengo nababonye abiserukiye niyindi Burundi Gold Green n'izindi nababonye hajya harimo inguvu nyinshi mu ivoka mbere no babwira yuko tukibivuga n'abandi hanze bacu bavuga bati tuzokorana kuko twararavye ntimugire ngo neki kogwa gito turavye intara zo nababwiye tariki 30 kwa kane wa gatandatu wanyo kwa kane nizo zotanga raporo intara zose ziko ziraharura amavoka zateye turazi intara irenze miliyoni 10 z'amavoka ibiti miliyoni 10 mu myaka 6 kimwe cyama ibiro 300 ni miliyoni 3 z'amatoni ni miliyaridi 3 z'ibiro by'amavoka kuri iyo ntara yonyene izoba yimbura ibyo naho bavuga ko 30 byapfuye 70 kwijana zizoba ari miliyoni 2,100 z'amatoni ni miliyaridi 2,100 by'ibiro naho ikiro cogugwa ibihumbi 2 ni miliyaridi 4,000 yo kwinjira mu Burundi atahoraho ku mwaka muri iyi minsi bagiranye inama n'amabanki turabaza tuti mbe kumenga abanyagihugu bavuga ko amahera mu mabanki atayariyo naho mutakibajije hamanda babaza abamabanki mbega nk'ubu ko mu myaka 6 iza
hariho amahera ashika imiyadi nka zitatu, imiyadi 300 azohora yongera ko kuyo dufise, muzoyakoresha iki mu mabanki ko azoba ari menshi. Baratwishuye bavuze bati cha dutangwa kubaka amabarabara aho kuyasaba iburaya dukoresha iwacu mu kubaka ibarabara yamakamba sosumo miyadi 52 ukaca gutora mu banki ukazosubiza mu myaka 15. Urumva rero ikivoka ivoka na no gishingira nta kirakomeye gose. Abene gihugu nako duhumurize abene gihugu bateye amavoka atagrefsi baraje kubitubaza tubahumurize tugatugira umugambi mu mugambwe ukwigisha abantu ku mutumba bagrefa amavoka bagirishira hamwe ku mutumba babyita mu Kirundi kwimisha amavoka kugira havuke ivoka dukeneye. Uwo mugambi rero nibaza yuko umunyamabanga ntunganya bisata je diterambere n'aba SP bari ngaha duce tangwa kutegura ku buryo bitabaye mwizone be ku mutumba muga tugire ishira hamwe byabize kwimisha amavoka hama iryo shira hamwe rizokorera ubushake mugabo tuzoshiramo yuko mu myaka 5 bataye kwimbura iryo shira hamwe bori rabagiza dushireho basi n'amafaranga 10 ku kilo baza baratanga kubaba kuri iyo shira hamwe nta ngorane kandi uzosanga ari akazi mu kandi niteka. Dushimire rero abo mu runani rw'amakoperative umugwiza yo mu Kayanza yafashije kwimisha amavoka ikirafasha kwimisha amavoka yose yo muri Butanyerera bafadekanije n'ishyamba ry'irindi ryitwa Green Gold naryo nyene riri mu mugambi w'amavoka. Ico ni niteka ni nahandi nihaboneka abashobora kwitanga bitange kugira ngo ico gikorwa kizogene neza. Hanyuma ikindi demokrasi nyakuri umwidegeme mu kuvuga amakuru ngo Sandra Kenny ngo mukora iki burya naho umujournaliste uri umuntu je ndemera yuko abantu bose bidegembya naje nafise radio murabizi nafise Egre Sport FM nga mugaba journaliste nababwiye mukazoza murivugisha ibintu bidapanze ngo murafise ngo muraba journaliste je baba yoye ntimuzombaze burya singaha mu Burundi gusa journaliste ntibazobahere urakora ikosa ne nturi umuntu. Je nagiye muri Amerika inyene inyene muvuga USA ndagenda shitse kandi abanyamerika bameze neza kwe narashitse bacabambira ngo mu bibazo zo kubaza ngo barakubaza abajournaliste mu Burundi bafunzwe ati rero mu kubishura ati reka tuguha amadosiye y'abajournaliste muri Amerika bafunzwe ati wishyuze ikibazo ikindi reka abantu barapanze barabima ni nimero z'amadosiye bataye kumbaza rero abajournaliste bari bafunzwe ndavuga nti nibyo abajournaliste n'abantu ni kuko namwebwe umujournaliste yitwa naka muri state iyi urubanza rw'inimero iyi mwamuciriye amezi 31 n'amezi 31 n'imyaka 5 n'ukwezi kumwe mwe muca mugira amezi nk'uko mwengo ni make. Urumva rero n'abajournaliste n'abantu sinzi ibyo bafungiwe izo dose ntazo metriza je ntazo nabajije mu tungane mugabo nimba hari wagize ikosa none abantu bakora amakosa bakarekugwa mu bandi mugabo baza ukazokwitwaza ngo umujournaliste burya itegeko ni giza mugari gufashe ni ngorane bavuga ngo itegeko n'umusumeno ugiye imbere wakeba usubiye inyuma gekeba. Urumva rero ntimugice mu bwa journaliste ko bari hejuru y'amategeko ibibare kuriwe mu bikore mugabo ntimuze murakora nibitapanze witwaje mu journaliste ege kindi naco kidujegeza burya mwese muri abajournaliste abize journaliste ni bangahe Doriane we nujeje kwesha makuru ntwaro tumujara ntuzinitse ego urashobora kuba umujournaliste utari professionnel tweni twaro tuganira 2015 aje wagira akavuga ati je bamenyehereye ugwagwa ndabikoroka ni mubize mu misiyete umuntu akamugwagwa agacakoroka ibintu byose atari kimara arukuri
ugasanga societe irayumvye kubera wavuze ibyo umuntu yaguhaye urwagwa nta professionalisme wasizemwo. Numva rero bisaba sininjira en profondeur mugabo jewe iconzi nta muntu numwe mu gihugu ari hejuru y'amategeko. Njyano nico gituma mwabonye mwamye mumuvugira urabona umushikanganje wa mbere yahora umushikanganje wa mbere nabo nyene ko bamusize mu kanekeza. Numva nivyerekana ko atanu ari hejuru y'amategeko. Baragutwara ukaza buva ku mpimba mbona ko minduru ngo baracikanyeyo jikayo none ari ngorane uzovayo ntihababa. Je nafunzwe kesi je nafunzwe kesi muri Tanzania bamfunga iminsi yose. Abatanzania bari ngaba ba prosper. Urumva rero ni bisanzwe baraburana. Arega ufunzwe neza uraburana kandi uratsinda. Mugabo wosha warakoze amakosa naho uburana ntibifata. Ubukene murabubona nene turi kwisi. Ubukene turabubona mugabo curabuva kuki kuko nuvuge ngo ubukene buriho cha twiga buva kuki. Nico gituma nk'ubu twege mu nama z'umugambwe twe twavuze yuko tuzohora dutanga sinzi ijambo ry'urufatiro ku nama zo mu mitumba. Mbe ubukene bwo ku mutumba wa Gisenyi, ku mutumba hajya Igasaka, ku mutumba wa Munonotsi buva kuki tukicara kuko urashaka gukena kubera utari kukivi, urashaka gukena kubera udakora, urashaka gukena kubera unywa inzoga nyinshi. Yego ubukene buva ku bintu byinshi. Intara zimwe turagenda mu ntara nyinshi ukazibona abantu bakora barabyina bashima ati none ntubona n'uri ibigori ubu ko yambara costume yambara neza agura ikirato ati mugabo kare ikigori cyari ku majana 2 ikiro. Ega bavuze yuko ibiciro biduze burya ni kibazo kigwa kabiri. Arega ibiciro biduze abene igihugu barimye bararyoherwa. Muga nawe usuma urajegera. Habasigaye rero kumenya bajegere bigugwe make bajegera barimyi bigugwe meshi utarima ujegere ni kibazo teza kwiga nitwigire ngo turi mu kirere turiga nk'abajya benshi bari mitomate ya waruguru aho haruguru mu munyika bararima uraze nk'amashu keri shujari jana ubu ni 1000 nawo cavuga ati nguza amashu 30 njagura igitenge. Numa n'urugendo nitutse turabitanako twige twese twicare twipange neza. Hanyuma indongozi z'umugambwe ngo hari indongozi z'umugambwe umwe. Arega mu misi zahoho hazoba n'umugambwe umwe. Igivyiyumviro urabona hari gihe nk'umuntu avuga ijambo ribi yibaza ko bajya bagumya abanga ngo boca bava muri CNDD-FDD mbe bava mu waje kari gwabo. Ega si wanje je mpejeje manda cyanigira igatwe canke ngaha nyene mu kibuga nkibera ngaha nyene mu ngaha Gisenyi. Mugabo umugambwe n'uwabo bose bajya bose mubona bicaye bijya bisivye inkona byose hajye bivuga biti ni gwacu. Ega si urabona bakame n'ubusaje ntibagiye ahantu ngo bandike amastati ngo mateke nk'umugambwe hama ngo bavuze ingoma ngo abantu baze binjire negative. Umugambwe watanga kubaho n'amateka age nk'umugambwe atarabaho kuko nishiramo ry'abagumya by'abanyagihugu bavuze bati ibi bintu turimwo ibintu byo kwamatiko turicwa ibintu byo kwamatiko turangazwa. Urazi kuva ku ntuzeye uvuye kuri Gramarshe kuri marché centrale uja kumusaga kera ni wagenda uravye haruguru ibarabara wagenda uraba muri katedrale kugira ngo ibara ntibaguhamagare mucamenye ivyo mvuze. Abavi Bujumbura benshi bagenda baraba muri katedrale donke ku Mana nibaraba haruguru kubera haruguru harababa. Ivyo byose bavuze ati bihere twigwarize ati ahari amahoro umuhoro uramwa ati amahoro ariho tuzokwigwariza. Amahoro ariho tutarara mu minyaganyaga n'imibidugira tuzokwigwariza. Urumva rero indongozi zimwe none oya mugasuza umugambo umwe no muri leta nta mugambo umurimo. Hariho 4 batari mu migambo hariho 4
umushikiranganje w'urudandaji ntari mu mugambi CNDD-FDD, umushikiranganje wa solidarite ntari mu mugambi CNDD-FDD, umushikiranganje wa fonction publique ntari mu CNDD-FDD, umushikiranganje w'ibikorwa vya leta ntari mu CNDD-FDD. none sumwe n'ubu twakubwire umwunganizi w'umushikiranganje wa solidarite umengo n'umufrodebuzi ni solidarite umengo ni frodebu bibeshi gusa ngira nturashikirwa gusa wewe mugabo je ndazi ko barimwo kandi birugurutse ndazi muhigwa niwe ahora azarabaza iyo abantu bava nguyo ndazi ko bibaza ubu byose biruguruye hariho no kunyanga avuga ati none ko ujya mu gizo mushikiranganje je ntiyantware ko ndabagiza cyatugubishwa tuti mu mugambi CNDD-FDD nta wipanga turiya Noah ariko Noah ico gitoro kibura gukora barabara tuzobibaza tuzobibaza ko naha ariho natwege hariyo twahagaritse kubera kubura igitoro atatuza ko twasize kaburimbo riza ino ku kibuga nibiki byose aha hepfo hari ibibuga ntuze centre technique ibibuga bibi twateza kugira tukatugira ikibuga c'abanyeshuri c'abasketi ica tennis tukwa cya basket cugaye muga twace turavuga tuti reka turindire muga tuzobaza muga bico numvise nuko abariko barakora amabaraje abariko barakora ibikorwa bimwe bimwe barafise ingene baruha igitoro neza nje twabwiye n'umushiranganje abijejwe kuzaraborohereza nabo bantu kugira ngo babironke kugwanya igiturire icivugo ikiringo kingana gute yo kugwanya igiturire botanye ikiringo gushika isi ivuye gushikuza bahagaze ku isi no mu bihugu byose byo biteye imbere bagomba kwanya igiturire ari gusama umuntu usanga yagacomoye ivyo kwanya igiturire nta mwanya bigira bigumaho ni nka kujya none gucumura ntivyamaho none ko abantu baguma baja kwirega bagenda imbere kwa pastor bashaka ko amaboko bazajya bagiye kuvuka amababa ariko ntibariko rasaba ikigongo kuvyo bakoze n'igiturire rero kizokoma kiriho ifo kugumugwana naco nta kiringo novuga rero cyugwanya igiturire hama ati abasoda muri RDC sinigira ingena yakivuze ngo abasoda muri RDC bavuze ngo iki kisubirire muno ngo bavuze muti abasoda b'u Burundi bari muri Kongo abakongo barabashima Burundi bwunguka iki bo sinzi bivana nawe nuko tutinjiye mu mizi cyane baza kubibona nawe cyane baza kubibona mu bisanzwe igihugu nivyo Kongo n'u Burundi bafitanye imigenderanire gufashanya muga ntushobora kugenda mu kintu utagira mu inyungu burya inyungu irabaho turetse ni kubiboneka none umuntu avuze ati nzogwana Uburundi ukamenya ahari ntumusangayo none muri Kongo ntibaravuga ko ariyo bari reka nabi wacu ajeyo niyo byagongana bakubitanire hariya mugabo abanyagihugu b'igisenyi babeho neza byahereye hanze hari ico nonaho ega turashobora no kubivuga none uvuze ko ugwanya Uburundi nguri Kongo ntibaza kugupaturira ngo bakubone bakurabe bikunze muheze none bagomba ko mugomba koroha ari igihugu nicoroha wari baza ko twagiye kurondera inzahabu negative burya umutekano niwo wa mbere naho uvuga ko ari kindu uravuga uti none ko bibateye zimwe ziri ngaha ni izindi zigenda ikindu bakaguhezagira ukagenda kubaza vipi hamujambo muko bien nimuze murabivuga neza apana uza murakwepa nta byabure bibaho hajya twatugiye haba yakantu kandi mwarumva ko bivuga amazina bati turi muri Kongo Kongo ikivuga iti nanje ko bariyo turabemereye muganatike muco muza muradufasha badutwara igihugu hajya uraceza urazi Kongo ubutunzi buriyo n'abasuma bari hafi hanyuma ikindi kibazo cyabajijwe ubwato bwanditse ko ubwato bwubakiye mu mugambwe shana uraraba kwe none kajyana ka tourisme twege twagwanye intambara imyaka 10 renga kuva 1994 gushika mu 2003 tugwana
hari ibikoresho twakoresheje. Burya bwato bwitwa Millennium, burya bwato bwubatse mu 2000, nibwo abasoda bacu bagiramwo, nibwo bwadufasha gutwara ibigwanisho. Kiya n'icibutso hajya nuko izina ryafuditse bwitwa Millennium. Burya bwatwa kiya bazanye ni gatoyi, twari dufise ubutwara abantu 1000. Sico gitana babwira ntibishitsi, ibishitsi nka burya dukwiye kurondera ivyintuzeye bronze tukabubwira buniniya nkamwe bwa Noah bwarakoze mukamenya ibishitsi ico bisigura. Burya n'ubwato twagenderamwo abantu 1000 bufise imoteri ya 550 chevo. Marine yaraza tukiruka turifise abantu 1000 tukayisiga tugakata amakorosi uko. Uzokandike mu kinyamakuru ugafotore ukandike muri kahise uraza kubwira ingico bisigura. Nico twavuga umugambo tuvuga tuti tukadushireho ibishitsi aho Gisenyi twebwe tukatushiraho nkuru nziza muremure ari hangi metero 12 z'uburebure azokorerwa hanze bazomuzana mu konteneri agora kurara ibishitsi twubaka ibishitsi by'ivyibutso bajya bijya bishwi by'inkono mwabonye biza birabaza ati uyu mugabo ko yarafise ubwanwa burebure yarinde, ati uyu ko yari ahagaze neza, ati uyu yarahagaze igihugu gifata inzira bagitega imitego gisimba mugabo kihagarara neza. Nico gitwa namwe mumerewe neza. Umva rero niteka burya bwato wavyumvise urazogenda kwa Emery ahigisha umugambwe uca ubufotora agusigurire ushe kinyamakuru ushire kuri YouTube bamenye ukuri bamenye n'ibyiza birimwo. Hanyuma payeje akarusho kariho, ibyo ntacyo ngaruka bya payeje bije bidif akarusho kariho. Ngira mwarabonye umunsi mukuru w'igihugu girisha inama abajene bo mu Kambwe ariko niho bari nako twabonera kure. Umujene umwe yavuze ngo turajegeye ngo turashonje ngo biki nibiki, uyu nacyo arahaguruka apana abasendefted uyu nacyo arahaguruka ngo umuntu wese ajegeye ngo umuntu atazi gukora. Ati yojegera gute bije yaduhaye amahera baduha amakredi ati jemeze ukunuko ati umuntu ajegeye nutekana bikoresha. Urumva rero akarusho kariho reka sinze kuri byinshi. Kandi ujya mujene w'Ikarusi yishuye neza ndomusororera ari hese espe uzomubwirya uzonyibutse duciye hajya ndamvuye na muhirake zitanu hari ngorane kwishura mu kibanza cy'abagumya banga atari umugumya banga safi ko yarabashuhije baraburi iyo baja mwege muri kumuravuga ko mushonje mudakoze nyene muzojegera bavuga ngo utarima ntajya utarima ntamire sinzi ngene bacava. Ushaka umuce acika ijoro, ushaka umubira imbona kazoza muri ko mufashiki. Burya iyo ari Ngozi twaravuze ko twatanguye twebwe nyene cyo mukuru w'igihugu nibyo yavuze ati intango shashi y'umwizero mu mugambwe tajeje ku kipi tavuga ko nacengendera amakumi nahereye Busoni esko mu Busoni sinari wani nahereye Busoni cyadakoroka nk'umuriro wa Nyakanga turaheza tushe abantu ku kivi kandi bari ku kivi kweli. Genda kwirikirana amazone yose turafise aho duhurira amazone yose abayese baragize amazone ibikorwa rangura mu izone izone 101 zo Gitega 102 zo Butanyerera 34 zo mu Buhumuza 89 zo ngaha na 93 zo muri Bujumbura zose rakwirikirana ibikorwa ku munsi abariko batera amavoka abariko baragrefa abariko barakimikobeko abariko baragara mu mwonga abariko baravyina abariko barigisha karanga mutima bose imbonera kure zishiririye zigirene byose rakwirikirana bakira rugomba bariko baratamba baryohewe safi mu mazone yose amajana 153 turikwirikirana cyo gituma wabonde yavuga ati imyaka 70 ati muzo ati prona yogira kantu sha gendo uragendo babaze kumva ko bazotsinda ubibaritse. Intango shasha rero mukurangiza ari abandi baje Diriyano wewe wavuze Sibomana yatanga ko muku yitwa Sibomana Adri ega nibi by'amazina nibyo ubona nk'uwo mazina uzuza uvumukana izina rw'iburaya ntabyuzi
mugaje ndazi nk'abantu bavutse 60 kwa ba mama wasanga ngo Cimahe Joseph kamubaza ngo Cimahe Joseph ngo yari umukuru tavyo murumva bagenda baritira amazina urumva rero nk'uyu yitwa Sibomana Adrien yamushiranganje wa mbere 89 wari wapfutse muri 88 wavutse 88 nawe nyine yari premier ministre cyagiye umva bacha bamwita Adrien Sibomana Adrien rero imbona kazoza amahangiro ya abana nzoronkumanya muca mumbintegurira nzovyishura mu misizi ibi bya CCRP 1 2 hariho byinshi n'abazungu badushizemwo batatwenyene tubikora iyi mbona kazoza nitwe twayikoreye bijyo bya CCRP 2 ntivyumvikana ukumvikana ntimwabisomye ni ibintu byaje biri finance amahera yapoye muri za pinide niki barabigira none dufate table ronde yabaye mu Geneve mu 2012 ntibatwemereye miliyari zibiza amadolari barayaduhaye haniyo baduhaye urumva ibintu bikozwe rero ubyikoreye nk'ubu jewe uvuze imbona kazoza sinzi mwege namwe kumurapanga muhira je mumbona kazoza ndavuga nti mumbona kazoza nk'umuryango basi cyangwa imbona kazoza nka Fondation Pax tuti iyi centre tukeneye ikigwa ciza dukeneye salle de conférence y'abantu 1200 bariko barayubaka waruguru dukeneye amapartement ko yazotuza amashuri abari mazobamwo kugira umwarimu aba VIP abe heza yigishe neza abanyeshuri bazofite interna mu gufungura ni hotel izobagaburira muri interna na karorero kugira umwana abe VIP bamwe bacha babaza ngo none ngo abana badatonora ibitoki ngo haruri ngo uzoburi kwa bigisha iki nace nababwira ni kwa Mungu no kwa gatatu no kwa Mungu nibo bazohora bamesa batonora ibitoki bagire ntibige no guteka kuko ugiye iburaya kwigayo nta muboyi utwara teza kugenda ubizi kutegeza guteka wewe nyene abaciye hanze barabizi urumva kwimbona kazoza ukiha ishusho y'ikintu ugomba gushikako mu mugambo tukavuga tuti twebwe mu mbona kazoza mu myaka 5 yihuta abene igihugu agira amahera amafaranga none bazoyaronka gute nico gituma umunyamanga w'umugambi muri Burunga nama ndamubaza burya abanyamakamba tiko turaraba mu misiza kumengo butanyerera Gitega Buhumuza bazoba bakazi kumengo bazoba bafise amahera menshi tuzoba kubakorera hari ahantu uvuga kuva mu ijoro baguma bakora tukava tuti mu mana kazoza mu myaka 5 twavuze iza twe twinjiza n'imiburi ku mwaka imiliyaridi 300 mashasha yinjira mu Burundi nababandi bagenda bashagaruka nako mushiranganje bamwe bagenda bashagaruka abo bagenda hanze kurondera amahera abo hanze baza kuyaca mu Burundi kwera zobariho urumva rero nko mubona kazoza tuvuga tuti mu 2030 na 31 na 30 n'amatora abagumya banga n'imiburiburi abumvise umugambi bakawushira mu ngiro bazobe batunze nico gituma keshi hajya mu gisagari wanyu ntitukora kuhaza tuba turaraba yuko ibyo twiyemeje bija mu ngiro kandi turashimira bene igihugu ari ku kivi hanyuma amashami yasangwe amwe yateye imbere ayandi agoyagoya ayandi byaranse tuzohara liste umunyamanga n'umwanya bisata ziterambere tuzohara liste mugabo kandi amasangwe nibaze yuko naba musanteri naba buramatari bofasha kubera y'amasangwe yari mu mugambi w'ubushanganje bw'intu hagati mu gihugu Vicenti ibisagara ico nacanditse negeze kuba ndakivuga cyane turiko turaraba imiji yacu ya Kayogoro ya Mabanda iyi miji nyene yagiye yadukiza dusanga abantu kandi ingore zabaye nene twabivuze ugasanga ahantu hose bariko bagira imiji na hamera ahatamera abari impande mugaco vuga ku muji ahamera hagaca hasigara hatamera aho twavuga tuti iyo bari imbono nziza nka Kayogoro bari kwishira iborera hari ahantu hari ubugaragwa iborera
hajya naho hamera tukaba tuharima. Urumva rero ni imiji iriko iraduga kandi myinshi, nka muri mu ntara turimo ya Burunga, uhereye igiharo ariko araduga, sinzi ko ari ku giharo nuko ari hepfo ku Rubaho, uje imuzye wabaye umuji, muri Sosumo umuji, uduge mu Rutana umuji, ugiye Matana ukaca Bururi ukaca Rumonge, za Kigwena zose ko zari imiji, ahantu henshi habaye imiji mugabo mu kajagari. Ico mwabajije nico gituma ari kucicarira tukaraba. Mu kurangiza rero igihe twari Ngozi twavuze tuti tugiye ku kivi, dutangwe ihangiro rishasha, turagiye ku kivi twege nk'umugambwe kandi amajambo agabanuke. Nibi byo kuganira muzora muza mu mirima tuganirira nk'ibirime mu murima, muri plantation, mwifotoza mu mavoka, mwifotoza mu nanasi, ibintu byose. Kandi abarundi mumenye ko dufise indya ziryoshe, bose bazikeneye, rero umugambi twatanguye turi ku kivi, tuzobaha raporo y'umwaka wa mbere wa gatatu wa nyuma kwezi kwa kane. Nyene icyo umukuru w'igihugu nawe yarayatangaje yuko itariki imeze ukwezi kwa mbere ari gutangura urugendo tugana mu mbona kazoza. Iyi tariki ejo yaheze, ejo ari kuri bona nijya ejo haheze, hajya twagize twe twatanguye itariki y'uko gatanu wa kwezi, igihugu gitanguye ubu twezo dore evaluation kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa kane. Kandi ndazi aha umuntu wese widongoza twamatiko turaganira twategeza gutanga karorero, baravyumva. Hari abagira aho bavuze bati nwe twe mu gisagara zogatanga gute, ntaco. Hari uwaciye avuga ati ntaco tuzobasororera, ati mugabo usororerwa ntubukazi, ifo kusorora, usorora ni wakazi, usororerwa ntabakazi. Imana kazo tuje ko rero mu mihana bagumye abanga mwese abanyagisenyi, mutangure mwicare ku rugo Gisenyi, tubemerere abantu bazotera amavoka atagrefye muri fondation kubera turi wanyu, nivyo tuzoyagerefa. Mwavyumvise? Mwavyumvise? Kubatishura gadi babaze ko bumvise, abazotera amavoka igisenyi bazoyatera uko yateye kose, ku mutumba bace bandika ibiti bafise, hanyuma mu kwezi kw'icenda muri tasuye tuzoyagrefera muri fondation. Amashimeshi Gisenyi oye! Amaboko hejuru Gisenyi oye! Ayandi mashimeshi cyane akemereye yuko ayo mavoka bazoca bayashirako amashami meza ya ruhere kugira ngo tuze twimbure umwimbu mwinshi cyane. Ayandi mashimeshi cyane, ayandi mashi. Murakoze nyene iteka. Mu kurangiza rero twagwanze tubifurize umwaka mwiza, umwaka w'ibikorwa, ntihagirire igara, abantu bose baje ku kivi bakore, abantu bose barabe ko mu ngo hapanze, barabe ko abana babo bariko barakura barezwe kirundi, ko bafise isuku mu ngo, isuku ku mubiri naho utaha, tuzobe tubabona musayangana. Kandi simvuze abo ngaha gusa, abarundi bose. Umunyamabanga ntunganya bisata jejwe imibano Karaniya yataye kugendera amakomine ahimiriza, turakeneye ko tutangura kuba beza, turakeneye kubona tuga turahinduka ku munsi ku munsi, kugira ryahangiro twiyaje imyaka 5 rizogere ari gusiga basiga umwiza, bavuga ngo gusiga umwiza ari gusiga umwiza. Muze mugira imigisha n'imihezagiro, ndabisubiramwe, muze murime mwimbure,
muze muvyare muheke kububatse kuko ndagisubiramwo iki tugisubiramo kubera ega nahejeje gutanga iganiro geno nahejeje ibi ndabisubiramo kubera iki hari igihe usanga n'abakobwa bariko baravyara nibarindire hageze bizogena neza mugira urunani mukundane urukundo mu bantu turangize dushimira abo muri zone Gisenyi nico gituma navuze abo muri zone Gisenyi ndabambika mugabo utambaye uyu munsi nta muzi uzosaguzana kubera iki uyu mugambi wo kubaka ngaha watangwe mu 2012 duhimbaza imyaka 50 yari iheze twikukiye gushika uyu munsi imyaka 12 nta munyagisenyi yateye ibuye ikiyo nta munyagisenyi yibye iferabeto nta munyagisenyi yibye isima babifashe nk'ibyabo tubashimiye mufashe tubakomera amazi tubasabe rero ko mwarize muza aha ni muhiri wanyu muzopana muze kwakira abashitsi musa neza n'abana ntibazoje kubagurura muzozuzure mwambaye umwambaro mushasha mugari nipe nigupe 90 kwanza agona kuza muri ryohera mugabo twarateguye imyambaro 30 bazokwambara muri iki kibuga itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu hazoba hariho n'urukino ni umunsi mukuru hazodefira abana 10,000 habe n'urukino ruzohuza umugabo Aigle Noir n'umugwi uzova mu gihugu ca Vietnam muri Aziya muzoze mwisiza amavuta muyagayaga tubasokweshe ni sokwe nibaho tubasokweshe tutiraba ngena ari interena karavuga abantu babinterena basa neza bambaye neza bisize amavuta amishatsi bashokoje muraberera agahinda ntibyizana abajurnaliste na metro batumiye mu kwezi kwa gatandatu muzoze ku munsi mukuru ndangize rero subiza ijambo umunyamabanga ntunga yabisata ajejwe kumenyesha makuru ibyo navuze nabi mubikuremo nimubishire kuri nimubitange mwumvise aho nadidinganije canke nagize ishavu kubera abantu bankoroga nimubivuge niko turabarundi twese hanyuma ku mugoroba abajurnaliste nimutahe kiresa bihuta murihuta abagomba gutaha bamanike indongozi z'umugambwe abanyamanga mugambwe batwara umugambwe mu 243 nabiri bahaguruke abaeskome bahaguruke bariya mubona bose nibatwara umugambwe mu gihugu cyose 20 yose y'u Burundi 42 abarongo y'umugambwe mu ntara ya Bujumbura bahaguruke meni mwicari intara Bujumbura bahaguruke abane barongo y'umugambwe mu ntara ya Bujumbura yagutse babonye abarongo y'umugambwe mu ntara Butanyerera igizwe na rindira gato ndabwira abene gihugu Bujumbura igizwe n'amakomine 2 yahora mu Rumonge igizwe na Bujumbura rirare ya kera igizwe n'igisagara ca Bujumbura igizwe na Bubanza na Cibitoki niyo ntara bita Bujumbura intara ya Butanyerera
igizwe na Kayanza, muhaguruke, igizwe na Kayanza, Ngozi na Kirundo n'izone ya Busangana yahora Muramvya. Aba rero bavuze yuko ku gitego cy'ivoka ari bo ba mbere, barabivuze mugari abandi bakaca munsi bazova kwita ikupe. Aba rero bavuga yuko bamaze gutera imiliyoni 15 z'ibiti by'amavoka. Nico gituma n'ivyaba rije guteka 30 z'ukwa kane kwa 3 wa nyuma baje babiharuye, tuba tumenya amahera azohora yinjira bitanyerera mu myaka 4 igiye kuza. Murumva rero ni kukivi. Buhumuza, abahumuza ni intara ya Muyinga, intara ya Cankuzo n'intara ya Ruyigi, nibo bahumuza. Gitega, umugwa mukuru wa politiki, Gitega bari mwaje muri babiri baga ku mugoroba. Gitega benshi baza gushika nyuma saa 6. Gitega igizwe na Karusi na Gitega, igizwe na Muramvya, igizwe na Mwaro. Abandi bari hariya hejuru. Intara ya Burunga turimwo, bahaguruke. Burunga igizwe n'intara ya Rumonge, 13 yavuye mu Rumonge, intara ya Bururi wongeye ko zone Kiryama, zone Mahwa, Rutana na Makamba. Murumva rero bose murabona ko bari ngaha, tuza kubakira ku mugoroba. N'abajournaliste ko mwaze gutaha cyo tubakira hamwe n'abandi namwebwe. Abanza kwakira ni Buramatari zo kumwakira ku mugoroba n'abayisikombe. Ubu rero tugomba cyo dukura aya mahema imbonera kure zitegura, cyo turaba urukino ruza guhuza umugwa wa Aigle Noir na Flambo. Amazone Gisenyi umwamba twawagabiye umugambwe mufate neza, muce mubika, muzohora muwambara tuvugije ifirimbi. Mwavyumvise? Tukeneye yuko mu kwa gatanu tuzoba twambitse abantu bose, iki kibuga kizacuzuye ibara ritukura n'ugwatsi rutoto n'igera gusa, nta gitege kizokwinjira, ntaki. Nzobabwira umunsi twiyemere. Hanyuma bajya abana bace begerana, tubagirisha inama nabo mu kurindira ko umupira utangura, twe turagirisha inama bajya abana. Hama imigwi y'intambo Nyanzarake ikigira ururimbo rumwe mu kurindira ko abakinyi biyabashika na Makamba mengo haje imigwi ibiri. Imana ibahezagire, murakoze, umwaka mushasha. Shimenshi umukomera amashi menshi cyane nyenite ku munyamabanga mukuru w'umugambwe komera